dutore ngaho ukuntu byatugora n'amatelefone ntiwitaba wajimije. Yaribaza rero ko yaduhunze, yaribaza ko yagiye kunyegeza munsi y'isi azi gutoza umurongo. Mbega yaho ntibaza ko ari he? Uribaza ko ari hano wavunyegeza umuntu atava kubona wewe? Agwa igira umuhata ari mengani tuzomurongo. Herega murantangaza. Herega ntimurindire ko ndababaze. None izo mbanyi zanyu zose zina niki wanje? Twatumbera mu muryango wayo. Warabonye umuntu umwe atera imbuto zini cyarimwe. Nibaho yo. Bitazomera. Ore kutera swata. Reka igire nk'umubono mengana ari ngaha mwisi wewe. Uno musi twakugiriye. Uvira natababwira. Nimuvukane hanyuma ngaha asigara umukobwa umwe. Umugabo gatatu. Ndabafashiriza iwabo. Kandi nahejeje. Igihe wajyaga kubikora twabivuganaga. Yesu Wajyaga kubikora wabwira ujya ngo ngiye kubikora na runaka, wabwira ujya ngo ngiye kubikora na runaka. Sura nk'ikipangu. Ndiko nababaza nguma nande. Ubu nawe guma nande ureke bande. Tuguma ngaha twese nta dukira. Mwese bane. None. Cho mama. Yako 10. Herega nuzi mama yohava nkubita sanda abagore bane nazanye abagore bane. Akanuka kabisi kajura amazi. Mama yava Sawa. Mugume naho nakibazo ndaje. Navuze ni mukumenga mucamu imyoza ngo ewe yagenda gusa. Nyari kudutegura aho turyama shanjeho hanageze. Ntimuvunga hano. Shimuhore. Aro. Henda kumva. Ndakubaze mbe wavuze kugira nzovume mbe cyamamare mu makomedie mu Burundi baje baranuma kono makungu mbe wavuze gute? Ngo imbanyi ya mbere nzotera nzoce nangu uyo mukobwa n'umwana bose kafara. Cyo uwa mbere nimubwire umuntu wa mbere afite yatangiye kwitwara n'ibindi. Imbanyi yanjye ndakubwira amazina wabitwande. Cyo nawe witwande. No. Umbwire witwande. Cyo. Niba umuti ubarego ntabwo reka n'abandi nzozibatera cyo nukuzitera.